abafasha Burundi babazanye mu madolari bakayashira muri BRB hanyuma aba importateur nabo bakayashira bagashira amafaranga mu mabanki yabo hanyuma bagashobora kubaha amadolari. Alors ikibazo cabaye rero kuva mu mwaka wa 2016 gushika uno munsi abafasha Burundi bari bageze ku madolari miliyoni 750 hafi miliyoni 750 uno munsi bageze ku miliyoni 400 urumva vyaragabanutse cyane. Alors ayo mafaranga rero ni makeyi uravye ibikenewe kugura hanze. Ugasanga BRB nta na reserve ifise irenga ishika n'ukwezi ishobora kumara n'ukwezi. Ni naco gituma bica bigenda gute abo bashaka kurangura ibintu hanze baca bikora kuri ya marché noir kuri marché y'amagende nayo amadolari bayakura muri abantu bavuye hanze. Utwo tudolari dukeyi bavanye hanze abaturiste canke abarundi bavuye hanze nitwa amabiro de change canke abo bavunja kinywabi baca bakoresha bakavunjisha ku bantu bakeneye amadolari yaba abimporta canke n'abaja hanze canke baja kwivuza. Ivyo rero bituma habiki koma amadolari aba ari make. Ni naco gituma haca haba cours de change kiduga hejuru kuko abayasaba ni benshi kandi amadolari nayo ari make. Idolari rikagenda hejuru kuko umuntu akeneye idolari naho mubwira uti riri ku bihumbi 10 ararigura kuko abayakeneye. Bigaca bifatanya nuko hari abarundi benshi bayasahuye muri leta bafise amafaranga y'amarundi bashize mu masandugu imuhiri wabo banse gusohora hanze babuze aho bayashira bagaca baza barasoboka hatonetse utudolari dukeyi bagaca basoboka bakatutwara bakavunja vya bifaranga vyabo. Mushobora kudusigurira kuko president yigeze kubwira abanyagihugu donc mu banyagihugu harimo twebwe namwe yuko ivoka muri Etats-Unis rigugwa $10 hanyuma ahantu ngo rugurugu cyayo bari kugwa 5 acavuga ati ahubwo baraturuta. Namwe muri ko mutubwira yuko ubuzima bwacu nk'abarundi bwubakiye ku madolari aba ari disponible mu gihugu. Hari ico mwo twishura ko mukaduha umuco kuvyo yari yaravuze. Ega ivyo yavuze nuko nyene abivuga nk'ugwenya ivyo nta signification bifise. None pouvoir d'achat yo munyamerika na pouvoir d'achat yo mu Burundi zirangana. Uzogende mu Busuwise canke i Buraya hose ibintu vyose usanga bigugwa make Burundi usanga bigugwa menshi uhinduye mu marundi usanga bigugwa menshi mugabo iryo voka none uzorijana muri Amerika ntishobora kurijanayo kuko d'abord hariho des conditions zo exporta muri Amerika. Hanyuma umunyamerika arafise arayigura arashobora kuyagura. None umurundi umusavye ngo atanga ayaguri ivoka wumva bishoboka. Alors niyo rero nta comparaison ibaho ishoboka. Alors ivyo rero ko abarundi babeshwaho n'amafaranga mva makungu nivyo nababwiye yuko ubu abarundi bariko bazera bafungura ibivuye mu mahanga. Nivyo nariko ndababwira yuko bose abo bazungu bagerageza yuko twogura ibintu vy'iwabo twe tukareka kwimbura. Hageze none urashobora kumva ingene tugura ifarine y'ingano mu Iburaya kandi ingano dushobora kuzitera i Burundi. Urashobora kumva ingene dushobora kugura sauce tomate dushobora gutera amatomate tukahingura amatomate. Ivyo vyose ni vyinshi n'uburorero bwinshi bwose. Umukate farine turashobora gukora farine mu myumbati mu bijumbu vyose ivyo vyose birashoboka mugabo vyose ntibazokwigira baguha amafaranga yo gufinansa ivyo bikorwa kuko muzoba muri ko mwicira isoko abo bantu babishora mu Burundi. Niho rero usanga Burundi bugendera ku mfashanyo gusa ntibubone umutego urimwo ukwama umuntu ariko arasabiriza kuko ntaho twigeza kuko mu gihe usabiriza kugira ugura ibintu vyabo
ataho wigejeje nawe ugira uti je nanje ndiko ndimbura ubu ndiko ndasaba mugabo umwaka uza nanje nzoba nimbura ni nahandi tuzokwama muri dépendance perpétuelle de l'aide nuko bimeze niko bimeze ubu urumva izo 4/5 z'ama importation birashoboka umuntu arashobora kuzigabanya mugabo muzozigabanya osironta batabushake bwa politique buriyo izo carburant médicaments ikile les engrais cyo byose umuntu arashobora kugabanya ntuzera la consommation mugabo baguha amafaranga ati bandanya we importa wimye umuntu devise ati no ntidushaka ko we importa imodoka de luxe abazungu bazoca bagira ati wewe uriko ubloka ntuzeye la libre concurrence le secteur privé ntushaka ko bagura imodoka ugasanga rero abantu bifitiye ibifaranga baciye bagura les véhicules de luxe abo bazungu nabo bakaryoherwa ati sigizima bagura ntuzeye izo modoka les engrais la même chose kubera ko twe tudashobora kugira ama engrais iwacu kera ko twagira des engrais du fumier kubera ko badashobora kugira ama fumier akorewe mu Burundi mugabo kubera abo bantu batanga izo mfashanyo bagira bati hariho ihinguriro mu gihugu kanaka rikora habire z'ikizungu reka tubihe mu mfashanyo tubahe intabire donc nuko niyo le cercle vicieux de l'aide dépendance de la pauvreté biri tuguma turimo nivyo sinzi rero umunsi bizohinduka ntavyo nzi mugabo ubu ariko arageraho igihugu mbona nta isi iriho nk'ubu nibahagarika izo mfashanyo batadugije izo mfashanyo hazogera igihe ndibuka ko mu kwa kabiri nari navuze nti idolari birashoboka ko imbere y'impera z'umwaka turimwo izoba rigeze ku 10,000 nabivuga nka blague mugabo ubu niko turiko turagenda niko turiko turaje alors twogira iki turaja peut-être ndaja kubivuga mugabo mu gihe tukiri dépendant des aides extérieures naho tuzokwigera nta gihugu na kimwe muzorabe cigeze gitera imbere kubera imfashanyo urabe ibihugu vya Aziya byateye imbere kubera anseretuma barahagaritse imfashanyo kuja gusabiriza imfashanyo barafata bahitamwo bafata abantu biwabo b'abaziatike baba mu biri ivyo bihugu vya Burayi vya Amerika ati nimuze mudufashe barazana imfashanyo mugabo mu gihe tugitega amaboko kuri abo bantu bafasha ngo ni imfashanyo je nibaza ko nta isi n'aya mareve bariko bavuga ngo muri 2040 2060 naho tuzoshika 2100 ntaco Uburundi buzoba buragera ni ivyo niyo nyisho nashaka kwishura murakoze. Ok, merci. Nibutsa abantu yuko sinibihugu vyazi gusa babigize na Ethiopia rabigize aba Ethiopia benshi cyane gose bo kwisi yose baratanga amahera leta yabo ikayakoresha ariko ni leta yubaha amahera y'abandi sinkiyi turiko turavuga sinzi rumata wonyibutsa abantu batatu bari bapojeje ama question nimba hariho question ari pose kuri Dr Bob canke kuri Maître Gustave nibatse ko bose hamana nta bujyaje nawe yari yabajije professeur. Okay. Sinumvise ikibazo ciwe vraiment murambabara nabivuze entraîneur namubajije ntiyari bwansubize ikibazo cyanje ntiyacumvise neza yasabye ko tugisubiramo mwonye usubiriramo ntaco ndagira ico ndakivuga yego ariko arakivuga tuca tukibabwira. Okay. Nabujyaga mwonyarutsa rap iyo question tukayumva hanyuma tukagerageza kubika umwanya kuko bu turi 21h10 hanyuma tugashobora kwakira n'abandi bantu. Merci. Ego ikibazo canje cya ikibaza kiti yari yavuze ku vya devaluation Uburundi bushaka gukorera ifaranga ryabwo. Je nari ndiko ndabaza André adusigurire ni ryari igihugu gikora devaluation ni mu kihe gihe igihugu gikenera gukora devaluation igihe Uburundi burimwo harakenewe ko Uburundi bukora devaluation ku ifaranga ryabwo nizihe ngaruka zishobora kuba nyuma yuko bakoreye devaluation kandi n'ubundi agaciro k'amafaranga y'amarundi kari ahantu hatari heza
ndashaka asigure ikintu cha devaluation atubwire n'igihe bikenewe yuko ego. Okay. Professeur André ariko avuga ati mwigeze kuvuga yuko hazoba mesure yuko Burundi bupasa à la dévaluation. Ati muri iki gihe turimwo mwumva bikenewe kandi ifaranga risanzwe riri hasi cyane gose hanyuma ingaruka zoba izihe? Ego. Urumva dévaluation ni mesure économique financière qui ifatwa mu gihe babona yuko ivyo ushora hanze biri hasi cyane paraporo y'ivyo gura hanze. Bifasha ko iyo udevaluwe abantu baragabanya abimporta ibintu baca bagabanya ivyo bimporta kubera amafaranga caba menshi kuko nk'ubu yahora agura nka 5,000 by'amadolari akabigura kuri todo change y'ibihumbi 3 hanyuma agateza kuyagura ku 8,500. Urumva ko ivyo en terme de quantité ivyo yokenera kuri ya mafaranga yahora agura aba acaba make bicaye babike acagabanya. Donc on réduit les importations hanyuma bigatuma les exportations le peu d'exportation tugira en terme de francs agurishije miliyoni w'amadolari uko winjira muri banque de la République aba ari amafaranga menshi mu marundi. Nivyo donc ça décourage les importations hanyuma bikatuma ama exportation nayo agira un peu de valeur. Alors ni assez théorique mais bagira bati mwebwe comme atama devise mufise ayo madovize tuzobaha ifo ko mumenye ingene muyakoresha kandi mureke kubesha yuko le taux de change ya 3000 si taux de change réel. Taux de change réel ni yo kuri marché noir. Alors les conséquences murabizi déjà ubu ifaranga en dollars yaraduze valeur urumva ni 8500. 8500 rero no kuvuga ko ibiciro mu Burundi bizoca biduga, carburant izoduga, ibintu byose biri importe bizoca biduga. Alors si le carburant iduze ibiciro vy'ibintu nkenerwa mu Burundi bizoduga cyane. Hamusange urabona nk'ubu atubwira ko ikiro c'inyama kigeze ku 335 kubera baba bakoresheje ntuzeye carburant y'ukuzana y'ukudeplaça ntuzeye les viandes igiciro kizoduga. None abantu bazoshobora kugura izo nyama, bazoshobora kugura ibiharage ibigori kuko vyose ubu biriko biraduga ibiciro. Alors niyo problème rero iriho mugabo c'est une obligation kuko urumva ntidushobora kubaha ayo mafaranga kuko baherutse babaha tranche ya mbere ya 60 millions de dollars gusa, bateza kubaha avant la fin de l'année bateza kubaha ayandi 65 millions de dollars ayo babahaye nayo barabaha gushika no munsi. Alors babagira ati condition iriho nuko devalue le franc hanyuma tubahe utwo 65 millions de dollars mugabo bakabizeza yuko n'abandi na Banque Mondiale izoca yongera ko ayandi, Banque Africaine de Développement yongere ko ayandi, na Union Européenne yongere ko ayandi. Donc urumva le programme du Fonds monétaire doit être exécuté comme prévu. Niko bimeze kandi batayexécute nta bandi bazoshiramo amafaranga, niyo problème. Alors c'est un choix à faire. Hazoba ingaruka zikomeye ku Barundi ku biciro no kugena abarundi bazobaho, hazoba ingaruka zikomeye gose mugabo nta kundi barabitebeje. Iyo babigira hakiri kare biba kumbure ntuze le choc yarabaye amorti. La même chose bya budget bazogira révision budgétaire muri ngira ni la semaine prochaine canke dans 2 semaines bazogira révision budgétaire, bazokupa encore une fois nkuko babigize ubushize bababwiye ati bagabanye les dépenses publiques baca bagabanya les dépenses d'investissement arizo bateza kongera ko amafaranga kugira
dushobore kugwiza umwimbu ntazo baciye bagira bati ntidushobora gukora ku madepense ya presidence kuko president ateza kuja mu mission aha naha dushobora kugabanya amafaranga ya déplacement y'abashikiranganje y'abasenateri y'abadeputete donc ibintu nk'ivyo les dépenses bateza kugabanya ntibazigabanya bagabanya izari zifitiye akamaro uburundi n'abarundi nivyo rero nivyo turimwo niyo la mauvaise gouvernance le mauvais leadership dufise atabona l'intérêt national d'abord avant de voir l'intérêt des étrangers sinzi rero ko nishuye ikibazo nibaza ko mwacishuye vraiment hari hayandi makestion garumata bari bapojeje Dr Bob na Maître Gustave nos trois intervenants baje bwa mbere normalement oui ahubwo okay. sinzi ko yacumvise Bob cankwe Gustave we numva umenga yari yacishuye ariko okay. Renaud nimba munyumva hari akabazo nagomba kubaza je ndabumva neza ego Andre Nikwigize hari ikintu yari aratubwira yagisiguye no kuva kare kino kiganiro asigura ibijanye nuko ifaranga ry'u Burundi tezwa gutagaciro kugira ngo haje mu ngiro umugambi w'ikigega c'isi mu mafaranga batezwa gufasha nimba leta yarahesheje ntiyabishira mu ngiro ikarindira mwibaza ko izohava ibireka nimba itazobirekanaho mwibaza ko ishobora kubishira mu ngiro ryari canke yo bayatinye iki nivyo navuze ni migambi iyo musiranye n'ibi bigega mpuzamakungu programme uteza kuyishira mu ngiro kuko bagiye bagonanwa bagira ama négociation ariko bamaze gusinya bagasinya hariho ico bita lettre d'intention gouvernement yandikira Fonds monétaire iramwandikira ati turemeye yuko ibi byose tuzokwajusta la monnaie burundaise le cours tu ajusté au franc disons au dollar baravyemera ubu rero urabona ko Fonds monétaire yararindiriye ntishobora kubuja kuko nivyo yashikirije muri conseil d'administration mu gihe rero leta y'u Burundi tariki irabikurikiza bazogira bati leta y'u Burundi rero ko yanse kubikurikiza reka aya mafaranga tuyanire tuyaha abandi ibindi bihugu bishobora gukurikiza programme ivyo rero niyo ngorane kandi n'ibindi bihugu n'ayandi mashira hamwe nariko ndababwira Banque Mondiale na Union Européenne murabona na Union Européenne yarahagaritse ama credit ivyo vyose rero bituma ekonomi y'u Burundi ubutunzi bw'u Burundi buhagarara ntibuhagarara gusa ahubwo buja mu manga kurusha aho buri no munsi ivyo rero nivyo leta yateza kwiyo kurindira barigeze kubivuga mu ntuze muri parlement nibaza ko sinzi umuntu uze president wa parti w'umugambwe yaravuze ati ivyo bintu ntimuvyimvire no kuvyiyumvira ngo muradevalue encore kuko ntitwobivamwo twoba turiko turica ubutunzi mugabo uko barindira niko ibintu bigenda bimera nabi usange hazogeraho badevalue hamwe usanga amafaranga y'u Burundi asigaye ari nk'ibipapuro byarabaye mu bihugu vyinshi muri Zaire byarabaye muri Zimbabwe byarabaye n'ahandi ivyo rero nivyo twateza kwevita ko bishika bakaraba ingene bofata des mesures de protection kuko mu ma devaluation haraba des mesures de protection bagira bati eka aya mafaranga avuyemwo reka dufashe abanyagihugu kwiyungunganya tugira imigambi abarimyi bashobore kurima ntibazokwicwe n'inzara ibiharage bigwire ibigori bigwire batera ibitoke aborora donc bakagira des mesures palliatives zofasha igihugu kugira ntuze iyo devaluation ntibe aussi dure que izo abafonctionnaire ba leta bazosufra gose kuko ayo mafaranga azoba ibipapuro uwo mushahara baronka ntaco uzoba ukibamariye donc nico gituma umuntu yabajije ati none iyo devaluation amahera y'amarundi yoshika kurangahe kugira berbe ishobore kuyatanga kuri uwo wese ashaka gukurangura kurangahe bizova kuyo berbe ironse urabona nk'ubu berbe
nta na reserve ya amwa ifise. Alors babemere bati nimwagira ibi tubasavye mukabikora tuzobaha aya twemeye hanyuma dusabe n'ayandi mashira hamwe mpuzamakungu afashe muri aya maproje etc. Kuko hari nk'amaproje menshi yahagaze nka Bank Mondiale yari yategekanije amafaranga ashika miliyari $, yo gufasha mu maproje y'u Burundi. Donc aya miliyari $, igiye kuri konte muri BRB arafasha abantu bakaronka amadovize. Ega BRB itanga amadovize ngo en fonction y'inge yayifise, atayifise ntayizotanga. Niyo problème. Alors azova he puisque au Burundi bu exporte. Si on n'exporte pas, on devra compter sur l'aide extérieure. Alors l'aide extérieure nabo bavuze ati banze mugiriye imigambi twavuganye muishire mu ngiro, urumva haca haba blocage quelque part. Donc niho Burundi bugeze. Okay, murakoze. Hariho amakestion Garumata wonyibutsa bari bapojeje Bob na Gustave. Bon, Renaud, hari ikibazo Ndondeza Pamela yambajije, je nibaza ni kimwe yambajije. Ego. Sinzi ko no cishura ko ariko mu nkundire kumbure ubu muraza Bien sûr mwishure ariko nagomba gupopoza aba invite bacu mushoboye kwishura de manière concise comme ça tukaba dynamique abandi bantu bagapoza ama question byo babyiza ariko mubona mworandira naho nyene nta ngora ni mwebwe twatumiye Ngewe nukurandira kuko nibaza hatanu umwanya twobironkera. Je nashaka kuvuga gato muri akanya gato ndonse. Nashaka reka mbanze nishure Ndondeza hanyuma ncengira une petite observation. Bon, Ndondeza yambaje effectivement par rapport y'ivyo yabajije n'abandi nande ndi kwigize yari yambajije bijanye n'aya ivy'amaede ngo Burundi buronka ngo aravuga ibi vyose by'aba bantu baba investisseurs bashobora kuzana imitahe yabo hanyuma abategetsi bakayikoresha nabi sinzi leta ikabihomberamwo bakitwarira igihugu yabivuze ayo madeni yose yuko arabarundi bazogenda barariha bizogenda biradukora ko twese ama generation de génération en génération rum. Bon, je yambadije ikibazo ati mbega wewe nk'iradio ukora mu radio yama yahaye ijambo abanyagihugu mukorera mu banyagihugu igihe cyose ati est-ce que vous avez l'impression yuko abanyagihugu barealiza donc batahura yuko izi politike mbi zibakorako zimpacta negativement ku buzima bwabo? Bon, jewe sindi umu sociologue ariko aho ngeza nk'umumenyesha makuru jewe ndabona ko abanyagihugu b'abarundi baraciye ubwenge barabibona kuko barabivuga erega biri mu byo bama bariko baravuga muze mumvirize iyo bariko baravuga mu maradiyo iyo bariko baravuga ingorane bafise kubijanye n'ibi bitoro byabuze mu gihugu iyo bariko baravuga ibijanye n'imiyaga nkuba birirwa barabura barabivuga ukumva yuko batahura ko hari intwaro mbi yazanye ubukene mu gihugu. Ivyo rero iyo muriko muranavugana atari ku radio uravyumva yuko bavuga bati aba bagabo naho batwigisha ibi nibi baho badushiramwo ibi nibi wapi biragaragara yuko nta politike zabo ntavyo bafise byarabananiye gutwara kuko kera ibintu byari bimeze uku twaronka ifumbire gutya ikiyeri cyagugwa gutya umwana wamurihiye amashure byagenda gutya ku mwaka abana batatu byagenda uku barabivuga ukumva ko bidoga bakabona yuko uno munsi ata politike economique ihari nta politike y'ubutunzi ihari. Ivyo rero nibaza ko barabizi. Bon, et puis tuvuze abanyagihugu no kwibuka yuko uburundi bugizwe n'ibice 80% vy'abanyagihugu babirimizi no kuvuga birimira bikorera ubuzi bwabo ibintu by'amashure maremare atavyo bagiyemo ariko bidasigura yuko badatahura ingene imibereho yabo imeze ufatiye ku butunzi bw'igihugu ahubwo usanga kenshi bari no mu babitahura cyane gusumba aba bantu tuba tuvuga ko bon bakorera ku ma principe scientifique kuko nk'ubu jengera ndabahakariro gato mu nkundire c'est une petite observation nimumva rero ndandiriye muce mu mpagarika kuko sinigeze ndonka kanya kuvuga kumbura ariko reka ndababwire ndiko ndaraba nk'ivyo turiko turavuga par rapport y'isije ya table ronde yuko ari nk'umutego bariko bashaka gutega abanyamitahe twari twavuze ko tuza kurabira hanini cyane kubijanye nibiba mu Burundi
twavuze ka y'ibitaro vya Kira Hospital n'umutahe w'abanyamahanga hanini nibo bafite imitahe myinshi yanyurujwe n'abantu bari muri leta yanyurujwe n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Ivyo rero neho nshaka kuvuga ko twaguma cyane kuko ni twagenda muri ibi bintu turiko tugwa mu mutego natwe sinzi ko mwabibonye yibi bintu tumaze isaha irenga amasaha abiri turiko turadebata ko ngo vya vision 2040 2060 ibi bintu je nabivuze naho nuwo bitonezera mu gutwi kwiwe nabivuze ko ari kinyoma ijya Bobe nasamaye ninde yanyurujwe na Neva hamwe n'umutambukanyi wiwe. Narimvuze imitahe yo muri Kira Hospital none si sabo bagabo nyene bariko barayatwara nivyo mvuga nibo bariko erega bariko bahunyanga amategeko amahera yaranyurujwe mwaravyumvise yabivuze Gustave amahera amamiliyoni hariho amahera arenga hafi nyimba ari 800 vy'amahero vyanyurujwe ejo bundi nyene bakimukura none muri gira mwumva Neva asubira kuvuga ati wa muntu naho nasavye ko bamufunga hari ubusuma bwabaye bw'amahero amahera menshi mbere n'ubudagi bwaciye bukupa buca burahagarika n'imfashanyo yari isanzwe iri kiraza ivyo vyose ni ibintu vyabaye mugabo naha mvuga rero yuko bajya nyene babikoze bamufunze nibo bariko bariba ivyo bintu rero navuze nako ndavuga Bobe n'abaciriyemwe ari umuntu anyandikiye kuri ivyo nyene ni kuri ivyo nyene ariko abaza ati none ko twabimenye ko ba Neva baja kubika amahera mu bihugu by'abarabu ati mbega barayamonitoringa neza ngo ntibizova bigenda nka kujya nkuru nziza ngo yitavye Imana babuze trace y'amahera yiwe apara mu muryango w'inkuru nziza n'ubu ntibazi aho yanyegeje. Oya sivyo Reynolds reka ndakubwire reka très rapidement ndaba nuko hari gihe tuca tuja no mu bindi mugabo reka ndakubwire nk'ivyo wonyine ibintu atari ivyo nagenda babwire kwisi hose ahantu hose ubitsa amafaranga ntibishoboka ko abantu babura trace yayo. Reka ndakubwire ntubona nk'aba ba Evariste uno munsi ibintu bakora erega ajya amahera mwumva ngo baja kubika muri Sudani ayo mahera baja uno munsi Evariste n'umugore baja kubika muri Guinea cyane sivyo nagenda babwira ikintu kiba nigiki ofete usanga kenshi bafise amazina bavyandikako ego hariho abavyandika nko kubana babo Angeline kubera kurinda kwinshi arashobora no kuyishirako ariko nagenda babwira ikindi kiba kenshi bakoresha passport y'ibindi bihugu kuko burya abakuru b'ibihugu bari mu manyanga akomeye nka Neva urashobora gusanga afise ubundi bubira nka butatu ugasanga ni nk'uwo muri Bahamas ugasanga arafise na passport yo muri Haiti ugasanga rero arafise n'amazina yitwa kenshi rero nagenda babwira ayo makonte mwumva baja kunyegeza ko amahera hari abarinda bakayashira ku mazina yabo bamubutu mwarumvise ivyaba muri za Swiss ariko hari abandi bayashira ku mazina yandi. Ivyo rero nagenda babwire nivyo biriko biraba nivyo bakora bakaya ku mazina yandi bahimvye nko muri Guinea murabona bafitaniye ubucuti bukomeye n'ujya mukuru w'igihugu wo muri Guinea hagenda kubwije ukuri ko ushobora gusanga bajyamanya ama passport y'abagineye byitwa yuko bamaze kubitegura bati ejo tuvuye ku butegetsi canke biriya bifaranga vyacu kugira ntibaze babikomakome reka tubibikeho ku mazina mashasha yacu yajya ama passport mashasha baduhaye. Warabonye ko n'umwana wabo bamuhaye ngo yavyawe kubatise mu nujya mu president w'igihugu sivyo bo ubwo rumurero ndiko ndabaha ico gihe rero mu mbabarire hari babaciriyemwo hari ivyo mwariko murasigura bijanye n'abanyaze ubutunzi bwa Kira Hospital muriko muravuga umuryango w'umukuru w'igihugu ariko nabivuze mwosigura kugira ngo abantu babatahure mwavuze yuko ababikora harimwo umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe kugira ngo abantu babatahure bumve ivyo ari byo ko babikoze jiribe kumbure wowe ni wabona ari utantahuye ze kubimbwira kuko jewe ugumusubizamwo ibintu biri claire vyumvikana je navuze nti Neva umukuru w'igihugu Evariste yarivugiye ku maradiyo ko ari mu batanze amategeko yo gufata bagafunga Sahabu amakuru tuzi ntibagiye kumufata ngo bamufunge umugambi bari bagiye kumugandagura mugabo basanga yicaranye mu biro n'umuzungu w'umufaransa Dr Piro
Jiribe ivyo none we ntababikurikiranye none ivyo nivyo ugumumbwira ngo nisubiremwo doga ngo kwijambo ni Bobo ngo ni Rurika ikigugu sinabasubijemwo kumbure jewe nshobora kuba ndabizi mugabo bazokumviza ikiganiro hari ivyo oya batabazi iyo muvuze oya muti umuryango w'umukuru w'igihugu niwe uri mu manyanga yo kunyaga Kira Hospital no kugira ngo abantu bazokumva kino kiganiro mubasobanurire bumve nkundira isano riri hagati y'umukuru w'igihugu n'izindi ivyo nzego uzakumva oya nkundira ivyo uza kumva wowe uvyumve ureke kuza uransubizamwo ibintu ngo sigure ngo nsobanure ngo kugira ngo uwundi ngo uzokumviriza sivyo nivyo ndavyumva urazi ubumuga turawusangiye sivyo reka rero nkwereke je niko ndabivuga navuze ivyo nemera Evariste Ndayishimiye ari kwisonga ry'abantu bariko barasahura Kira Hospital abantu bariko barasahura ijya mitahe uno munsi ejo hirya ejo abanyamitahe bakazitwara leta y'u Burundi niyo izocigwa amande mwaraye munabibonye none nimubona isentare ya seko yaraye ikondanye leta kuriha amamiliyoni y'amadolari umuryango wa Nzambimana kubera amatongo bamutwara ivyo wonye ninde mu Burundi atabizi gajiribe nguma nsigura nsabwa ngo nisubiremo bon soit reka ndanyarutsa mutaranya karijambo reka rero ndababwiye je nariko ndavuga nti mukanya banabivuze ngo umukuru w'igihugu ngo yatango batawe mu rudubi nabade aba Charles ibi bintu ibiba mu Burundi vyose none simo mwashatse kuvuga yuko hari umukuru w'igihugu hari umuntu amategeko ibwirizwa nshingiro risaba ko ariwe ibintu vyose abibazwa n'umukuru w'igihugu ibintu rero nk'ivyakira Hospital n'ivyitotezwa rya muganga Christophe Sahabo jewe ndemeza yuko Evariste Ndayishimiye niwe ari kwisonga n'umutambukanyi wiwe kuko hari amakuru tubifiseko igituma reka ndaguha karoro Jiribe jewe ndazi umuntu yafunzwe muri dossier ya Kira Hospital ndazi neza ko kugira afungurwe ni muka Evariste Ndayishimiye yatanze amategeko yaratelefone ati uyu ni mumurekure ubwo rero n'uburero ndiko ndaguha sivyo ivyo rero tubireke ntumpinyuze ku bintu mfitiye ivyemezo ndiko ndatanga sivyo bo ikindi reko ndavuga mbona duhava tugwa muri uwo mutego wo kuvuga ngo turiko tuvuga ngo vya 2040 2060 ibi bintu nashaka no gusabana Anzeni kwigize ntabiteko kandi undi mwanya munini kubera iki erega nibimwe navuga ko CNDD-FDD ifise ububeshi bukabije hanyuma twese tukaca tujamwe muri ubwo bubeshi kubudekortika no kubudebatako erega ibihinyi bagira ni nkuko uno munsi ejo Ndayishimiye yobwira komisiyo hajya mu Burundi ati ndabasavye mutwigire ingene dushobora gushira urugomero rw'umuyaga nkuba ku mupaka wa Paris hamwe na Mpanda na Gihanga ugaca usanga abantu bagengaho ngo mbega birashoboka ngo mbega ngo ubwo bijya bintu birashoboka ngo mbega kugira bishoboke ho kugwiki en fait nivyo turiko turavuga kubera reka ndabaha karorero CNDD-FDD itwagwa na Petero Nkurunziza barashizeho umugambi w'ibi bintu nyene bariko baravuga ngo vy'imbono vy'umugambi bawita vision 2025 sivyo ivyo nibaza ko nariko ndarota uwo mugambi hari ico bita continuité de l'état dusipoze ko Nkurunziza yaritavye Imana muri 2020 mugabo iyo leta yari hari ya CNDD-FDD kubera ari imwe ibandaniriza ko eske uyo mugambi wa 2025 eske waraheze warabaye ntiwigeze uhera kubera ko ntiturashika no muri 2025 hanyuma nyimbo uwo mugambi basanze ari mubi eske harigeze haba une mission d'évaluation y'iyo vision 2025 eske le parlement yarigeze yevalua l'action du gouvernement burundais en fonction de cette vision de 2025 byarabaye oui ou non non ntibyabaye none mwumva twosubira gute kuja kwiyumvira 2040 2060 ndabasavye vraiment mumbwire ingene twoja kudebavuze Bob ivyo nari nabivuze ariko urakoze naha rero je mvuga rero ni nububeshi ibi vya 20 urakoze cyane André ibi bintu vya 2040 2060 nububeshi ahubwo niturabe ni giki cihishije inyuma y'ubwo bubeshi niho rero nashaka kubandanya hamwe Gilbert nkundira mu masaha mu minota mikeyi Renaud cyansubiza ijambo doga kwijambo bandanya docteur bandanya mu nkundira ibi bintu igitondo bavuga ko ari ububeshi kandi bifise imvo za politike byinyegeje inyuma nukuvuga ko CNDD-FDD irafise indi politike atari vision 2040 2060
twebwe ishaka yuko abantu bose tuguma duhanze amaso ngo 2040 2065 bambe 60 mu gihe yo iri kiratikiza iri kiriba igihugu yakimaze iri kirakenesha abarundi iri kirabiba amacakubiri kumbura iri kirategura ihonyabwoko genocide ibi bintu nivyo dukwiye no munsi kugoma dushirako attention nini kubera iki reka ndabahaka nkiri muri iyo ivyo nyene sivyo turavuze ko umugambi wa 2040 utabaho kuri inkuru nziza bashira umugambi ngo ejo ni heza sivyo ejo harabaye heza ego canke oya ivyo najiri biraremera ko ari oya si heza nukuvuga ko yasroga bavuga ngo ejo ni heza cyari kinyoma uno munsi Evariste rero ndayishimiye nawe atuzaniye ibindi ngo 2040 2060 ngo umufuko uronka ngo amafaranga ngo umuntu wose uronka ico urya ivyo bintu uno munsi mu Burundi umuntu wose uri kuraronka ico urya oya umufuko wose uri kuraronka amafaranga oya hariko habiki abategetsi bariko barasahura igihugu bariko baracica hanyuma bariko barica abarundi paske ubwicanyi burabandanya imigambwe irasamburwa demokrasi nta ikiriho mu Burundi uno munsi muriko murabona ibiriko birategurwa ngo n'amatora nta matora hari ni inkinamico ni ibintu bariko barakora bibafasha bobo kwavansa bobo bariko baregereza wa mugambi wabo twebwe uno munsi tutariko turavuga tutazi tutavuga nico gituma uno munsi twavuze ibya table ronde ko ari gusinziriza abantu tuti reka dufatire ukarorero ka Dr Sahabo uno munsi reka mukurangiza nta numwe atabona ko politike y'ubutunzi CNDD-FDD iriko irakora naho itandukaniye na ya politike ya za ntwaro za kajyanisha miryango zo muri Afrique du Sud kubera uno munsi CNDD-FDD ibintu biriko iravuga ngo vy'ubutunzi rega arico tutariko turavuga hano kumbure je nshobora gucishako bariko baravuga ivy'imitahe reka ndabahakarira igituma ata table ronde iriko iraba hariho amakompanyi miniere bambe ibi vyo kuvuga ngo barondera abagwiza tunga par contre kiko kiraba bararondera abantu bashobora guhendahenda bakabadigadiga bakazana ayo madolari yabo gato ihajya kugira bo biyibire babandanye biba kuko barazi bati ivyo abanyamitahe bazozana tukavyiba bizishugwa n'abarundi bazoza mu myaka kumbire 40 ingahe nitubizi ariko twebwe ibyacu twabitembanye ico rero ndiko mvuga iki nta ba investisseurs bakeneye haraje amakompanyi miniere arondera kugerageza gucukura biriya bintu vy'ubutare bwa nickel c'était des compagnies ivyo André Nikwigize yari yabisiguye mutwemereye duha ijambo abandi kugira ngo nibaza ko abandi baza kongera kubabaza murasubira muze gufata ijambo nkundira mpeze kuko ivyo kunyaka ijambo nabona vyabaye ni objectif alors reka ndahejeje objectif iriho yo kubaka ijambo Bob Rugurika ntumuna twagwa tumureka shikana ijambo hanyuma gerageze gusongora kugira ngo duhe ijambo ndasongoye n'ukuri kandi nirashaka sinsubire kuvuga alors oya Bob mugume ngaha nta ngorane nta shida mu mahoro ngumaho n'ubuntu alors nariko ndavuga ivyo aciyambwira ngo ivyo onye ngo bari babivuze mugabo nashaka kubabwira ivyo yavuze sivyo nagira mvuge jiri wari kugira neza ukumviriza ico nshatse gushikako n'amakompanyi miniere yaje ashaka gutangura kwinvestisa kugira acukure buriya butare bwa nickel muhariya za Rutana nagenda kubwire ko abadede baraba Australien n'aba Canadien CNDD-FDD yababwiye ati none ngaha twebwe bizogenda gute inyungu yacu ni gute umugambwe ama pourcentage abazungu bavyumvise baciye bazinga amavarizi bari baje kuraba abategetsi basubira iwabo n'ubu nta kayambo haraje ngaho hejuru aho kuri Crete Nil murabizi baravuga yuko burya hari abantu benshi batabizi baravuga yuko umuyaga uri kuri ijya misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura murabona Crete Kongo Nil barakubwira yuko umuyaga uhari ari umuyaga udahera n'umuyaga udahera ofet sinzi kubera ingene hameze ingene la geography yaho murabona n'ikiyaga iyo kiri baravuga yuko haraje je ndabizi ivyo haraje izindi societe z'abadagi bashaka kuzana umuyaga nkuba imiyaga nkuba ishingiye ku muyaga donc énergie éolienne sivyo abadede barabumvirije barumva ko ari imigambi tomoye bababaza bati none kugira tubemerere mu duhangahe abazungu barumigwa basubira inyuma na hariho ndababwira nti nta ba investisseurs bariko bararondera
abo bazosahura ni murabe rero ahubwo abo basahuye uno munsi botunganirizwa he naha rero navuze nti kubwanje ngira nce nsozera no guheza tukivuga kubera ikivugo cy'uno munsi yari akarorero k'ibitaro vya Kira Hospital uno munsi Evariste Ndayishimiye niwe abazwa ibiri ku biraba byose mu itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu ingene ubutunzi bw'igihugu buriko burapfa buriko buricwa kuko ibi byose muvuga ngendo bakarorero abo bagwiza tungana uno munsi bitavye bose bariko barasoma bijya bimenyesha makuru bya La Libre Belgique mwarabonye ibimenyesha makuru L'Avenir mwarabonye nabonye CDH7 ni binyamakuru bimaze iminsi vyandika ku Burundi bariko barandika uno munsi kibazo ca Kira Hospital ikibazo ca muganga Christophe Sahabo kiri muri Union Européenne kiri muri Banque Mondiale kiri mu binyamakuru mpuzamakungu none mwebwe uwo muntu Evariste Ndayishimiye avuga ati je nguma ndamufunze kubera inyungu ziwe none mwe murumva muriko tuba tuyumvira ngo abagwiza tunga badova he ndahejeje kumbure ndaza kugira icyo nsubiye kuvuga nka akari Ego merci beaucoup Dr Bob Rugurika kuciyumvira mwashikirije nibaze yuko abantu batatu bari bapojera ama question bose bishuwe reka dukurikire kubakurikira Pardon Renaud hari akantu gatoye sishaka kugarukana amadeva Ego professeur ego hariho question Pamela yabajije agitangura kandi que je pas voulu kugira ico ndayivuze ko yavuze ati none juridiquement abantu baza gushora imitahe mu Burundi bazi ko igihugu kimeze nabi ayo mafaranga bazoyarya est-ce que nta juridiquement nta disposition tushobora gushiramwo bashobora gushiramo ma contrat bati nibayabiba ntihagire ikintu muzoza kubaza ico kibazo nibaza ko twari dukwiye naco nyene kugira ico tukivuze ko tucimvire parce que c'est important kuko hari abantu de bandi abantu benshi baza ngo baje gushora imitahe nabo nyene n'ababandi bagahura n'abandi babandi haye mugasanga batanze amadeni igihugu ayo madeni ugasanga ariko yishurwa n'abana tuzovyara n'abuzukuru bacu ivyo rero nibaza ko est-ce que juridiquement hari une disposition protège nous le pays pour contre ces prédateurs ni ico kibazo nibaza ko ataco twishuye Ego Andre Nikwigize ivyo yari karashikiriza Renaud de Butari Pamela yari yabajije ikibazo aranavuga ko no gerageza kucishura kuri ico umunyamutahe wese iyo yijiye mu gihugu arasinya amasezerano na leta canke ishira hamwe bari muri leta bagiye kumvikana ku vyo bazokorana nasiguye nko ku karorero k'ibitaro Kira hariho traité bilatéral d'investissement y'Abadagi na traité bilatéral d'investissement y'Abongereza yari yaragiye mu ngiro muri ico gihe rero harimwo ibintu byinshi ama disposition ategekanya ko bazoba protege ariko kenshi usanga batavyubahirije ugasanga bagwishije mu rudubi leta y'u Burundi ikabakondane ku rugero rurengeje ku rugero rumwe biba bigoye mwibukereza Fere Ruberski Afimete ivyabaye nibi rero ni nko mu ntumbero nk'iyo nyene iyo mitahe bazanye ntibari baje kuyasesa mu gihugu amategeko no mu Burundi yariho uravye code de société code de commerce irabakingira ku rugero rumwe nk'abarundi ariko nari nabisiguye abategetsi bacu ntibashira mu ngiro amategeko ikibisa amategeko ahubwo ikibi ni kutayashira mu ngiro kubera nyabutungane buri mu kwaha kwabo aribo babutegeka butigenga kubera n'ababukoramwo abaribo babazanye n'amategeko arimwo novuga gute utunenge twinshi we nk'ukubona nka pouvoir judiciaire abayikoramwo bica muri pouvoir legislatif bigaca no muri pouvoir exécutif no mu makotation aragahaze twama twakomye induru kugira le pouvoir judiciaire yigenge batogwe hagati muri bo par leur pair hakurya tubibona mu bindi bihugu ico bita chief justice president wa cour supreme afise igihagararo kingana n'ico umukuru w'igihugu n'ico utwara legislatif ari kugira ya séparation des pouvoirs iri prévu par l'article 214 je mungira ariko uko siko tubisanga iyumvire nk'aba
juge aba magistrat baba côté par ministre wa justice ari censé être muri pouvoir exécutif ivyo ntibigirwa vyategerezwa kugira uniquement par abo muri pouvoir judiciaire conseil supérieur de la magistrature ijamwo umukuru w'igihugu ikajamwo ministre wa justice ivyo ntibibaho namba hategerezwa kuba harimwo abantu bo mu butungane gusa rero amategeko si yabuze fatira karero gasanzwe kuri les accords de Cotonou ndavya article 96 hagati ya Union Européenne n'ibihugu vya Afrika n'ivya Caraïbe biri clair ko bategerezwa kugendera kuri bonne gouvernance baronse ifashanyo kuri respect des droits de l'homme kuri état de droit ariko siko twama tubisanga yabivuze professeur ko kuva muri 2009 credit za Union Européenne zitagitangwa inkwirikizi nizi ni kubera batigeze bashira mu ngiro nyamategeko bagiye barabivyora babitwara hariho amakondonation aba ku bihugu bimwe bimwe bobo bakavuga bati twebwe tuza turabijya n'abana bacu abuzukuru ntaco bitubwiye leta izoriha kuko hari principe de la continuité de l'État we ntushobora kuvuga ivyari kuri mwezi gisabo n'abaciriyemwo ubuririye ivyo bavuga ngo leta izoriha hari kibuze yuko haje yindi leta izo leta z'abadagi n'abongereza baje kwishuza ivyabo umuntu atoca bakubita camunara ivyo bivye vyose hanyuma tugasubiza yabo tukareka gukura mu y'abarundi Ronald nagira ndabishike ko yuko hari ico bita action réquisitoire mu mategeko muri ico gihe no kuvuga yuko iyo hari umuntu yakoreye nabi leta repose n'abandi bagize iki leta ikabakondana leta irashobora guca ivuga iti mwabigize uko ivyo mwatwaye vyose birabasezi tubapfunge hama tuvyiyishure naho tubatwararishe ivyo rero ni ibintu bigirwa mu gihe hasubirijwe n'intwaro nayo nyene igendera ku mategeko ivyumva urabona iyo sende divyo ntaco biyibwiye ibobo baca bakorana ahubwo n'abandi bagangisteri ni nk'amakartere ahura ngo baje muri investissement kumbe haje ababandi ku bandi bakagirana amakonvansiyo atabaho amakonvansiyo nyayo mubazanye ku investissa nabo mubona bo muri kirabari mukuri nabo nyene barasahugura ukomba amazi nico gituma bariko bakurikiza amakano ari prévu par l'arbitrage biri muri ayo traité bilatéraux bari basezeranye kandi bishigikiwe biri coiffé par la Banque mondiale par le groupe de Washington n'ibindi bita convention de New York bishira mu ngiro nabahaye akarorero kuri jurisprudence y'igihugu ca Tanzania ngene catsinzwe les biens meubles immeubles se trouvant à l'étranger vya Republika ya Tanzania birafatwa baravyishurako ariko hoho novuga nti Tanzania yoyo yaranashize mu ngiro ivyo bintu nabo rero bandi babishira mu ngiro batabishira mu ngiro vyose vyabo pourront être saisis facilement rero umuntu ari akabazo Maître Gustave nimba munyumva mbega ko tumaze kubona imanza mpuzamakungu zimara umwanya munini ubwo rubanza go izo nzego zitowe muri ibi bijanye no kurenganywa kwa muganga Sahabo abarundi bo kwitega yuko bishobora kuzofata igihe kingana iki hamwe mwotsinda ni giki leta nayo mashirahamwe yose yagiye hamwe kugira ngo ahohotere abanyamitahe bo muri kira azohomba Gilbert nababwiye yuko hataragera habaye ico bita mise en demeure ntiharagera kwitwara nyimba mwankurikiye neza ico ni kimwe ica kabiri naho mu masentare mpuzamakungu ibintu vyose babikorana ubwira n'ubwitonzi na transparence no mu kwishura kugira bashira imbere ico bita le principe du contradictoire niyizana mode de vérité niyizana équité niyizana égalité des armes rero bifata umwanya munini ariko naho vyofata umwanya munini no kugira abandi bishure batishuye baratsindwa bagakubitwa impaga rero ivyo ikibazo s'umwanya ahubwo ikibazo ni résultat ikibazo no kugira n'abandi babibone yuko abandi barenganijwe biri mu nzira biriko biratunganywa abarundi boba patient ni ubu barayipatient haciye imyaka niyi bari mu muriro muri enfer rero ico nagira mperaheze bamenye yuko ibi bintu vyose biriko biraba biragira fin harigeze ababasumvye ubutegetsi ba Mobutu ba Yasimbe ya Dema hariho ba Sani Abacha
ibintu vyabo vyarafashwe mu mabanki y'amaswise mu mabanki y'abadagi muri za etazi birasubizwa leta biraja mu mugambi muhora mwumva revyemara abo birukirwa kwa ba Theodoro byambagwe mambazogo abo ba umukuru w'igihugu ajayo no mu gutambukanye wiwe bari amaprosa arikaraba ku bintu vya bayinvestije iwabo kandi vyarafashwe naco biriko birabagirira akamaro urumva rero vyose ivyo ko ari ibintu vyo kwifatira vyo gufatira umwanya mu bwitonzi bwinshi no gukurikiza amategeko siyo rero yarabuze ariho arabakingira abo baba bazanye imitari bari kubiri hariho abaza mu bubandi n'ayandi makaratera agahura kujya kwa makaratera ya Mexique zabare Capone mu Butaliyano rakoza Nostri gahura n'izindi nivyo tumaze iminsi tubona ariko les réels investisseurs ntibashobora kuza guta umwanya wabo mu Burundi barabona ibiriko birakurikizwa bararaba makuru baraza akarenganyo kaya Christophe Sahabu iri emblématique rapporteur spécial wa droit de l'homme mu Burundi yarayishikirije twabishikirije eka no muri comité des droits de l'homme ubu bigeze murakoze cyane ngira Romatayo tubwira abakurikira ego reka dukurikize Muhozi hama ninahazwe na Ndoricimpa Muhozi mwiriwe mwiriwe Romata mwiriwe Renaud na Gilbert mwiriwe mwese mwiriwe cyane karibu cyane gose mwiriwe joyeux anniversaire encore Renaud ego murakoze cyane murakoze gose merci beaucoup mwiriwe professeur André na Gustave maître Gustave mwiriwe neza mwiriwe Bob sinza guteba kuko en fait igihe intervention za nyuma zisa n'izigarutse ku bibazo nariko muravye titre guet-apens pour les investisseurs en fait mu ma convention ya Banque mondiale mperuka ku majustement structurel hama harimo iyi clause ya protection juridique des investissements et de la propriété privée nkuko Gustave bivuze bishobora kuba biri mu matexte mugabo de manière éclatante Bob yasubiye kutubwira urubanza rwo kwa Nzambimana kuri ziyene atteinte à la propriété privée Basha Jesse numva uri karavuga ni Innocent Muhozi ego Bob ni Muhozi ariko aravuga sinumva ntacu ngira murambwiye ego nk'ibi bya urubanza rwa Edouard Nzabimana rwaraye rucitse hariho une multitude y'ama expropriation ce n'est même pas des expropriations légales ni sorte ya barasahura abantu tout simplement leurs biens privés ari la terre ari d'autres business nk'ibi bya Kira n'izindi nyinshi ziriho je rero nkagira une question kuri kwa André notamment sur cet aspect là comment ça se fait que za FMI zikigerageza kugira utuntu na leta y'u Burundi alors que de manière très évidente le principe fondateur même de ces coopérations il y a sécurité des investissements de la propriété privée il est pratiquement sacro-saint pour pouvoir gukorana nayo ba système d'investissement yose il est de manière évidente pas respecté araba particulier ari nizo investissements zindi ziba zavuye hanze nkurikize ku ikibazo kindi yaciye Gustave Aiboshe Sola twarabonye ama état aja muri faillite akaba ama état ce qu'on appelle les états narco-états les narco-états byarashyize spécialement muri Guinée-Bissau aho usanga leta isigaye ari un grand trafiquant de drogue de blanchisseur isigaye ari sorte ya y'icari ca tous les trafics zirego zishoboka donc akaba amahera circule bwaba ari totalement illégal byaravuze mu minsi heze qu'il y avait quelques tendances dans ce sens là ku Burundi sinzi ko hari ico bufise kuko ma information concrète mais à un moment on a vu des drogues zose zishoboka mbi ziriko zirasirikira mu Burundi zica abana bakiri bato abakuze ntawuzi ivyabo est-ce que iyo tendance yo biri iriho ikaboneka ko hari Burundi bushobora kuba état un narco-état alors aya ma principe yose mwavuze en fait ibi bya FMI bya nibi twako turago bya sécurité juridique des affaires et des propriétés même si ce n'est pas respecté en fait iyi titre est tellement pertinent ushobora gusaba gute leta kwirespecta amategeko kireka kuba corrompu kireka kuba en fait il faudrait qu'il se renie
totalement kugira ibi bintu bishoboke. Eske leta y'u Burundi ya CNDD-FDD iri kwirereniya po twese turabibona ko ntaho biriko biraja mugabo ça supposerait ko bireniya totalement bagahera bakuba corrompu bagahera guha abantu akazi batagashoboye bagahera gusahura bagahera etc. Ntibishoboka ntibikunda. Niho bingarura kuri cya kindi kandi mwakivuze abantu bariko baraza ku investisseur mu Burundi, ce serait intéressant kuraba exactement baribo. Peut-être que ça peut expliquer aussi le flou iriho. Bon haricariho umunsi wejo peut-être qu'il dira ati habonetse ayangano ku mugabo est-ce que ntiyashobora kuba hari occasion yabaye créé ku byitwe ko habaye cet événement hashobore kwinjira d'autres investissements plutôt zidashobora kuja habona. Icyanyuma c'est très bref. André Duhigizeriak, il avait ébauché ça, les considérations géopolitiques régionales notamment. Naho baba batariko barexporta ibintu iwacu parce qu'on n'est plus capable d'importer quoi que ce soit, sauf s'ils mettent effectivement une mahera chez nous. Il n'y a pas de considération strictement politique, de politique régionale aussi. C'est kuvuga ati tugume hafi gukora la région irimo des intérêts multiples et variés, Congo, mu Burundi n'amaminere ntabuze. Ntitujye kure donc bakaguma utwo tuntu baguma batanga ataco biri buhindure. Dernier aspect qui me paraît fondamental de tout ce qu'on raconte, est-ce qu'on peut parler d'économie mu gihugu kitagira électricité purement et simplement? Nta investissement iboneka iriko iragirwa mu Burundi sur la question d'électricité, d'énergie, donc nta économie wo kwita économie ata energie mu gihugu. Sinzi ico André muba mubyiyumvira ko murakoze. kumbure ngira baraza kubishurira rimwe n'abandi. Rumata nimba ariko aratwumva yari yavuze yuko Pacifique nawe nyine akeneye kuvuga. Pacifique nimba mutwumva namwe mwo tuga kwijambo. Ego mwiriwe cyane ndabumva kandi nkuko n'abandi bavuze imbere yanje ndipfurije isabukuru ryiza Reynold Butari. Igikorwa ariko arakora murakoze cyane gose Pacifique, murakoze cyane, karibu. Ego igikorwa ukora ni igikorwa cyiza cyane, Imana ikongera imigisha n'iyindi myaka myinshi kugira ngo bandanye udufasha byinshi. kandi ico ngomba kuvuga muri icyambere cyo kuri uko kino higaniro turimwo uyu munsi citwa inyishu buriya yaco, inyishu y'ikibazo cyabajijwe n'Indayishimiye wenyene yanayitanze muri hamwe yaje imbere y'abacamanza muri 2021 wenyene akivugira ko mu Burundi atana kimwe gikunda kubera ko atabutungane dufise. Wenyene akivugira ingene abategetsi bafatana n'abacamanza kugira ngo banyage n'uwagira zane udufaranga. Wenyene akivugira ko bagishobora kuzana imitahe mu Burundi kubera ubwo butungane. Inyishu mu bisanzwe iri mu ijambo ry'umukuru w'igihugu wenyene, kuko guhera ico gihe abivuze nta na kimwe yigeze atwereka cyahindutse muri ubwo butungane. Ntiyigeze atubwira ngo ubu bya bintu byahora bibera mu butungane vyaheze ku buryo umuntu yosubira kwizigira kwiyoza n'imitahe yiwe mu Burundi ntibazomugire kumwe nari nabivuze. Mu ncamake uwuzana imitahe wese mu Burundi azoba yizaniye abasuma, kuzoba ari kumbure kutamenya nyene nayo ubundi umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe ico yaramaze kucishurako. Uyu munsi niriwe nza nderekana abantu ubwo butegetsi bwagiye burica n'iyo bagize ico bagerageje. Kuri mvuga co kimwe na Muhozi, mvuga co kimwe na Bob Ruguri, kuko yavuze ni leta y'abasuma, ni intwari iboneka ko ari iy'abasuma. Kandi buriya burya tupfa no gutangara uravye kuva ku rugamba uko bari bameze aba CNDD-FDD, burya babandanya ingendo yo ku rugamba. Wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri niwe yavyanditse neza muri ca cigwa yakora muri 2016, aho yerekana ko CNDD-FDD yananiwe kuva mu muhari w'abagwanyi ngo ihinduke umugambwe nyene wotwara igihugu yigenze nk'umugambwe. Inyifato yabo iguma imeze nk'uko bari ku rugamba, aho umwe wese mu gace afise canke bagiye gukora igitero canke bari kwibarabara, igikorwa bakora cyamye ari ico gusahura. Umwe aho wese ahari ari mukuru yarasahura, akarunda
akagira bike bike ahereza abo bari kumwe ku rugamba, ariko burya uko batwara igihugu niko bitwaye muri rebellion yabo, nta cyahindutse buriya iyo umuntu abiravye. Ego Pacifique ntahazwe mu nkundire ndabaciremwe nkuko nabibajije Bob Rugurika gukoresha imvuga ati ni leta y'abasuma n'abasuma bariba. Ntimwumva yuko bikeneye yuko musigurira bariko baratwumva ko mutotanga ivyagirizi byo ku munwa gusa mudafise ivyemezo, mugatanga uturoro kamwe canke tubiri twerekana ko abo bantu muvuga ko karabasuma, ko mutabafatanya itonga? Je sinzi yuko hari n'ibindi vyagirije bikenewe, none ko bavyivugira. Umukuru w'igihugu wenyene avuze ati twebwe uko tumeze muri no butegetsi dufise ubutungane, abacamanza bavugana n'abandi bantu hano mu butegetsi bakaca banyaga umuntu azanye imitahe. Wumva hari n'ikindi kintu gishasha dushizemwo? Uravye nk'ejo bundi urubanza rwa Bunyoni, ukaraba ibintu ku muntu yahora mushikiranganje wa mbere, ibintu twamye tuvuga imyaka n'imyaka dushira habona, kubera ko Bunyoni Ndayishimiye bagize ico bapfuye gusa bakacaza kutubwira ko afise imiduga n'amazu amajana, ko umuntu afise ibintu birengeje ubwenge, arivyo twahora twama tuvuga. Sinzi vy'ukuri ko hari n'ibintu bindi bikenewe ngo tuzane ngo ni ivyagirije. Bonyene baravyivugira, bonyene bariko baragirizanya barabitubwira ivyo bakora. Umva mfata uburorero twiriwe turatanga uno munsi, dufate nk'abantu nka babiri gusa mubo uno munsi twashize ahabona aba bagwizatunga bagiye baricwa n'ubutegetsi. Ufate nk'umuntu Matwi ni Evariste Nyanzwi wo mu Rutana, umwe yanyuruzwa mu kwezi kwa12 muri 2016. Matwi yari amaze igihe abwira umuryango wose ko yimirije kwimukira i Bujumbura mu gihe bazoba bahejeje kubaka ihinguriro rya Fomi. Umuryango wari ubizi ko ariko ashyira amafaranga yiwe yose mu bintu byo kubaka Fomi, ariko hatangura kuza amakuru yavuga ingene Fomi iriko irubakwa, abakozi nyene babatora bavuga bati hariho abadashobora kujamwo baravye ubwoko kanaka, ukumva ngo umukuru w'iperereza w'ico gihe Thierry Ntakarutimana niwe yigira agafata agafirima bariko barubaka akaca bishira Nkurunziza. Mu nyuma rero bihava bivyara ko wa Matwi yafise ivyo yasizemwo ahubwo aca yicwa. Umushikiranganji nawe nyene yarajejwe ico gisata, umwe yanyurujwe itariki 30 z'ukwezi kwa12, uwundi acaraswa itariki imwe mw'ijoro harya nyene umwaka ugitanguye itariki imwe y'ukwa mbere. Umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru bararashwe, bose bariko bazira ivyo vya Fomi. Mu nyuma ukaca usanga Fomi mwaravyumvise mu nyuma induru vyateye Nkurunziza amaze gupfa, bavuga bati hariho amafaranga Fomi yateza kuca igabira umukuru w'igihugu, ikamugabira nk'ama action yiwe, kandi ata amafaranga yagiye gushiramwo. Bariko baringinga Ndayishimiye ngo nawe ajemwo, bamubwira ko ubuzo umukuru w'igihugu wese ayo ma action ategeza kuba kucaba ayiba. Urumva ivyo bintu biravye, naho nogarukira kuri ako karoro konyene, kuko woca ufata Oscar Ntasana ingene apfa kubera ko yagiye kuronka kontra yo muri ONU, baje gukota ijya hoteli yiwe Nonara Beach, aho tugeze muri 2017, bakamwemerera ko bazomuriha amadolari 50,000 ku kwezi. Nkurunziza ati ivyo ntibishoboka ko ayo mafaranga aribwa n'uyo muntu. Bunyoni ati ivyo ntibishoboka ko aribwa n'uyo muntu, baca bongera ko n'icubwoko. Ingene Ntasana nyuruzwa na garde presidentielle muri ndondeza twavyerekanye kenshi, abanyuruje Ntasana baribo. Umva ari intwaro umuntu yoca yita ngo ni intwaro y'abaki, canke hamwe twumva muri